yaduhaye igihe ciza, iraduha imvura, iraduha n'akazuba kugira ngo ibiterwa bishobore kubaho. Hanyuma tugashima nuko ugiye uteye ntubuzi uko bizomera, Imana niyizi yuko bimera. Rero tubanza gukengurukira Imana kubona ibiterwa twateye byaje bikunze kandi bikatwitaba. Ubwa kabiri no gushima shimira abakutsa kivi kubera ikiyago twaba turiko turayaga si ikiyago c'amasigara cicaro, kuko bose murabona yuko bafashe intumbero yo gukora. Ntituriko turavuga ngo ni vya bindi biri mu majambo gusa, murabona yuko nibiri mu ngiro. Mubonye abantu harimwo abashinga amateka, abakozi ba leta, bikorera ivyabo, ugasanga bose bari ku kivi bakimbura. Murumva ko ari ibintu biteye iteka cyane bihambaye. Rero nagomba fatireho kano kanya gushimira abakutsa kivi bose kungene bitanga batiziganya, bagaheba uwo mwanya umwe bahora baba bariko baratera inkuru n'abandi bagenzi, noneho bakaza gutera inkuru ku kivi. Ni byiza cyane, uwo mwimbu ni mwiza, urashimishije, tukaba biduha ingoga zo kubandanya. Aha kera ndibuka tukiyatangura hari ikibara, mugabo no munsi murabona yuko ubu haje ibyo kurya. Ni vya bindi twavuga tuti ivyatsi bidaribwa tubihindure ivyatsi biribwa, ivyatsi by'ingirakamaro. None rero imvugo iri kuraja mu ngiro kandi bikatunezeza yuko mu gihe incabwenge zitanguye gukora zigakora ko mu mutsi, birumvikana ko inzara icihera, kuko nababandi bataronka amahirwe yo kwiga bacabona yuko kurima atari icago. Mugakera bari bazi ko kurima ari icago, ndetse n'abandi b'incabwenge b'abakozi nabo nyene babibonereho ko ubu rimwe baravuga kera ngo kurima ngo nukwihamba ubona. Birabonetse rero yuko batari kwihamba ubona, ahubwo niho tuba turiko turateza imbere igihugu. Ibi rero nitwabijana ku isoko bizotuma abene gihugu bariko barakora iyindi mirimo batari umwanya wo kurima nabo baronka ibyo bafungura, hanyuma n'abarimye nabo bakaronka agafaranga ko guca bikenura no mu bindi. Izi ncabwenge ziri muri koperative ya Vaso ziguma zigira ubushakashatsi, ziguma zirondera ziraba ivyotuma umwimbo uba mwinshi. Ni muri iyo ntumbero nyene hariho n'umukutsa kivi w'umugwizatunga yaravye aravuga ati ko tutararonka uburyo bukwiye, reka baradufasha turondere inzu yo kurimiramwo kugira tugerageze. Iyi nzu rero twamaze kuyibonamwo yuko dushobora kwimbura itomate nyinshi cyane ziruta itomate turima hanze. None mbere mboneyeho akaryo ko kumukengurukira cyane, ndamushimira kuko aciye ayitugabira avuga ati iyi nzu yo kurimiramwo mugeragerezamwo ibiterwa, reka rero ndayibagabire. None mboneyeho akaryo ko kumukengurukira cyane, kandi ibyo akoze ni vyiza cyane ku buryo n'abandi banywanyi bo muri iyi koperative ya Vaso bazobona hari ikindi bashobora kuvuga bati turirengeje, nabo barashobora guheza bakagiterera. Kuko iyi Vaso so kuvuga ko ari uguhiga inyungu gusa, murumva harimo n'ubushakashatsi, hakongera hakabamwo no gufashanya n'urukundo hagati y'abantu. Kare wasanga batatanye bataronka umwanya wo kuyaga. Abantu guhinduka si umunsi umwe kandi ntibahindukira rimwe. Nico ituma mbere uravye ingene abarundi twacerewe ubu tuhariha kwiruka. Nico ituma tutakivuga mu majambo, tubereka ivyo turiko turakora kugira nabo bavyigana. Abo rero bakwega amaguru, bari gukwega amaguru cyane iyo baba bumva ari amajambo gusa, muga ko babonye ikivamwo
nabo bazoteba umunsi umwe baca bavuga bati reka natwe tuje kwigana bajya abandi kandi ndizeye yuko abariko baravyumva atari bake kandi bazigiye nabo nyene gutora aka karorero batangure kuja ku kivi.